mana niryo rizanye no kuvuga ko wakoze wagize neza mana hamwe na gusenga waneze ugutwi wumvise gusenga kwanje maze uranyishura nagusengeye mu misho nawe nk'Imana unyishurira habona mu maso ya benshi. Iyo tumusengeye mu misho afere ntiherera mu misho, afere iherera ku mugaragaro. Nicyo gituma Dawidi abanza guteba yivugiriza yicurarangira nta afere yo kurwana no gusitana n'abantu, ntibantoye ntibashize imbere ntibampaye mikoro ntibagize rwana n'Imana wineshe. Yakobo nta n'umwe bari kumwe, nta n'umwe ibyo arafise yabonye ko bifise akarimbi, ariko aravuga ngo enough is enough, ndagomba tunigane. Afata umumarayika ngo baranigana, ubwira buke umumarayika arahana mwumve tabo Imana ku buryo iyo batubwiye amabese bamureka gupfa kuyasoma uko ariko kose ngo baranigana. Bugira buke yabwiye mpezagira aramubwira ngo ndekura urakeye niki, aramurahira ati ibyo kukurekura ibyo kukubona je m'en fiche wa faire nta ndiko ndumva utampezagiye sindakurekura. Umviriza gushikaho amuvuna umutsi wo kwitaka. Murabyo bibibiye aba bashatse kutwereka iki? No mu muhemu turanigana, no mu muhemu turarekama ibyacu. Imana iranshanira ndisamaza imyaka ine nisamaza shambwira tubu rero ngira ndakwereke utabitanze ndabiha abandi. Mbona yatanguye kubitanga zimwe mu ndirimbo nandize, umva umuntu arasohoye indirimbo ni message presque imwe 90% gaca numva umengo ni icumi mugarembira ntangura ndabaza amakuru y'abanyitanga imbere sanga n'ibintu bizindi. Ibi by'indirimbo muguba mutubwira ngo tubarungikire kuri YouTube, mundungikira kuri WhatsApp, mundungikira kuri Bluetooth, bijya bintu birazimvye muzore munihuta guca imanza ntamen ndavuga ati none gamana ko numva ngomba gusohora none bizoca bigenda gute, uburyo buzovahe, abaproducteur abo nashaka bari mu Rwanda none kujayo itike séjour byose nizo ndirimbo none bigenda gute gamana. Imana iramaye iciyumviro genda gusa utangure kuririmba muri eglise, utangure kuvuga indirimbo imwe ugiye gusohora. Turayiririmba umunsi umwe ndirimba Imana igira ubuntu, ubwiza bw'Imana buratera, kirutse irahagarara bisa nk'uko ihagaze kubera ubwiza bw'Imana. Sinamenye umuntu yanyasemika wavuze ngo ni indirimbo yiwawe mugomba kuyisohora neza cyane. Ndemeye ayo kubera ari mu Rwanda tangura kwemera mu madovize. Ndemeye ayo wundi ndemeye ayo atababwirije fundraising amahera baratanguye kuboneka. Icyo cyabaye nk'igikona kije uwo mwanya mu nyuma ingene byaje. Imana ntiyarindiriye mu buryo ndaburongo, yabanje ko ntera intambwe imwe hama Imana iciherekeza. Nta na rimwe abantu Imana ihamagara kumbure ku musozi w'ibyo ubutunzi urudandazwa, nta na rimwe hari abantu bamara imyidogo. Urabona muri kino gihugu cacu ngo utari mu mugambwe ngo udafise uwawe hajya anya bantu Imana icabona cyo kubishingira intahe ahantu hose urafise uwawe. Shaka ureke gukoma ayo mashuri ashikana nari gutego ahantu hose urahafise uwiwawe. Imana iri umunsi umwe nubimaye iciyumviro tora ibyo bintu nzi gukora genda ubiterera na hama wirihorere. Umunsi umwe nza numva baranterefonye ni naka ni societe murakora ibi nibi, ego ndabikora sawa nimuze murabe appel d'offre iri ngaha
ibintu biba bitanguye kugenda uko oya, ariko nta muntu yari yabanje kumvugira ngo ngaha hari ahantu zo gukeneye umuntu, ariko hari ahantu hasanzwe hariho umuntu ataboneka, ariyo Mana ijana nawe. Your destiny ntihagaze ku bandi, ihagaze ku Mana na wewe. Ndagisubiyemo, ihagaze ko wemeye kujana n'Imana hamukayigwanira. Ijambo ry'Imana bagikubandanya kuri teme nari natanguye ejo, ariko imbere y'ivyo kananje turamukanye naho ngaba ndagufitiye ideni zo kuriha ico kiganza cawe, sinzi igituma utakiduza, sinzi ko ufitiye ishavu jewe cawe rifitiye satani, cawe rifitiye Imana ibahezagire. Hanze muranyumva? Unyumva numve amen. Amen. Reka twihuta bandanye na teme natanguye ejo, ndiko ndavuga ku bijanye no kurwanira destiny yawe. Fight for your destiny. Hallelujah. Imana ishimwe. Amen. Natangazwa n'ikintu kimwe muri Bibiliya iyo ndiko ndasoma. Ndatangara ingene Imana isezerana Kanani kandi kayishitsa, igaha abana bayo ikababwira ngo ngiriya Kanani genda mwinjire. Ndabafindi ikintu kintangaza, irayibaha mugabo ntiyaciye ikuraho abansi. Ivuga ngo muri kijya gihugu ndabahaye hariyo amahanga 7 ibarusha ububasha, ngo imenyereye n'iby'intambara. Nari nzi ko Imana ibaha Kanani igacikuraho byose, igacababwira ngo genda rero muri ya mata n'ubuki mwegukire igihugu, mwirire mwimererewe neza. Ariko Imana iragumizayo amahanga. Iki kintu kirantangaza cyane, biranyereka ingene Imana itwizera natwebwe ubwacu nk'ingabo z'ijuru. Hari intambara Imana igwana, hari n'izindi turekera twiheko. Alo uranyumva cyane? Ari turekera, ari utuntu twahora tubwira, urumva umuntu wamukubise sawa gacuhamagara umwana ati iheka ikonzi kubite. Ari utuntu rero Imana turekera, defo niyo uri kurayibarira ikubarira ngo ibi ndabiguhaye, ni wewe wo kwegukira ibi bintu. Utabigwaniye ntuzabura, jewe namaze kugurura, ibisigaye kwegukira ni wewe. Imana ishimwe cyane. Kasubire meke kintu mvuge iki kintu, umuntu wese arafise indestine Imana yamuteguriye. Nta muntu n'umwe yavutse kugira ngo abeho adafise icyo ariko aramarira ubwami bw'Imana, adafise icyo ariko arashikama. Iyo usomye Migani 16 umurongo wa 4 avuga ngo ikintu cyose cyaremwe ngo kigire ikimazi. Usomye Yesaya 29 umurongo wa 11 verse tuzi twese, kuko nzi neza imigambi ndabafiseko. Hariho des plans, hariho des projets Imana ifise kuri wewe, yatumye inakurema kugira ngo ushikeko. Ariko iyo migambi irahari, ariko defo kugira ngo ibyo bintu tubitambukiremo birasaba, mwibuke ejo twabuze ibanga rihegaze mu kuba maso no kuvuga. Kuboroga para kuvuga kwa kuboroga arabavugiza. Iyo tuvuga kuboroga ntituborogera abantu, tuborogera Imana. Haleluya. Ndatanga nicyo gituma nkunda gusenga bene data. Hari abantu gusenga ngo mengo ni gikomane, hari abantu ngo mengo ni fardo, hari abantu ngo mengo ni kofe. Ariko iyo dusenga Bibiri irambwira ngo Imana amatwi yayo sigipamba twimbereke kumva, kandi ayo Mana yumva nyene n'ukuboko kwayo si kugufi ngo kunaniwe no gukora. Iyo turiko turasenga Imana irumva kandi irakora. Nicyo gituma ari ibintu tubwirizwa kubwiriza abakristo bashinga n'abapasoni gwaruka muri ngaha. Tugira amahoro, tugira amahoro. Mbiri ari ibintu tubwirizwa kubwiriza tukabeshuza. Hari abakristo bama bibaza ko twebwe abapastori ikintu tujejwe ari amasengesho yanyu gusa. Reka ndabibutse ikintu kimwe, hari ruhande y'amasengesho tubasengera turafise abagore, turafise abana, turarya, turaryama. Hano hari abantu bibaza ko tutajya, turaryama turanagona.
rero abantu baba bisinziririye ngo pastor arabibona ibyo, hano abandi rero babidodako bakayabasopa bakayabakuramwo ngo ngo ngira ndakudugira umusozi ndakwingingire. haro twasengana umuntu yamusabye ngo je mugiye ku musozi ngo wewe muzokwa muntekera mu murete wa magi 10 iyo apeti nawe murayumva. Tomu nagaca yicara mutumishi wa Mungu yandugiye, mwabashaka guruka kandi ngo yandugiye umusozi. Isezerano rishaka wana tuduga twese, nituduga twenyene. Nicyo gituma harabafeneye amasengesho nariko nariko destiny yiwawe umbiriza ihagaze yo kumana na wewe. Ariko mutamame arashaka muzireke ntaje, ariko uko nukuri destiny yiwawe nizirigwa na Satani, nihagaze mu biganza bya Satani, nihagaze mu biganza by'abarozi, nihagaze mu biganza bya bosi wawe, nihagaze mu biganza by'abanyepolitiki, nihagaze mu biganza by'ubundi muntu. Destiny yiwawe yahagaze ku Mana na wewe. Nicyo gituma ngoma manze muge imwe mu ba enemy abansi ba destiny. Iki kintu cya mbere mu bande muco, umwe mu bansi ni mentalite mbi itariyo. Mentalite tuzana kwa maturiko turiduga. Mentalite ya Amerika iravuga hari ikintu cyo kuhojeta ama responsabilité. Urumva igituma bitakunda ni kubera uri bukadamu itongo rya Edeni. Adamu we kubera iki wariye kucama akuvuga ngo mbabarira man si jewe Mana ndakubarira, urabitse ko nari nanamugusabye ni wewe wamumboneye cyangwa mubona aho uriya ingorane visi uyu mugore wa Mpara. Umugore nawe ati wamugo byagende gute nawe Mana nagenda kubarira si jewe inzoka yamenze arambeshe kuhojeta ama responsabilité. Murabazi kumva n'umunyeshuri byananiye mu ishuri ngo numwigisha akandi rero ngo byatunaniye twese nababariye ikintu cyo kwishyira muri kopeki imwe byo kwipakiza ngo twame turi kumwe. Bibwirizwa destiny wa defa biragusaba kuva mu bandi, biragusaba kunyika ibyo kwama muherekeza nyamwama namukwegana defa biragusaba kuva mu bandi kugira ngo ukivye iwawe bakubwire ko wishima. Amen, ndishima ndi busy na urado mu mwanya mwisi uko ntari busy, ariko barama affaire ndiko ndagwanira destiny wanje tutuma nta mwanya mwinshi busy. Amen imeze neza. Urabizi ko rimwe tari byiza ko baguma kuronka ibuza akazi. Brian Lilian okay, ni mwene data izina ryo ryananiye kuvuga. Hari abantu bama misi yose kanivugira ko jana gutembera yego nta kibazo ndafite umwanya ejo hari anniversaire twoshobora kujana aho amutelefoni ubwo nyine ndaguhitane tujane kwa nawe hari amasengesho yabonetse hana tugende twende hari igikorana n'umukozi w'Imana yaje wewe moto twende ukamufise umwanya w'ibintu byose kwa muri kurehera ntarurebera. Abakwanira destiny yabo barafise umwanya wo kuboneka, barafise umwanya wo kunyika, kuko iyo tunyitse tuzana amabanga dushikana mu byo twebuke. Hari igihe tunyika ngo tubaze urufunguruzo rubyugurura hedefu imfunguruzo si biza kontaki impanya w'Imana. Iyi ni urufunguruzo rw'imodoka, mugo urufunguruzo ni gurugura imodoka zose. Hari igihe dusenga ugasenga nk'ugurura imodoka zose, n'igihe winyegeza Imana ukayibaza ngo ibi bintu
ibintu uko byanse ngaha bikanka no ngaha, mbega urufunguruzo rwoba ari uruhe? Mbega yoba ariyo ikeneye urufunguruzo uruhe? Mbega yoba ari rafukazi ikeneye imodoka zose ari imodoka ngo zugururiranira? Uri ibintu byose dukeneye ibyugururiranira, si kubera mama Espe yuguruye ibi ngo acishije ngo ngaha bica bisigura ngo nawe ngo wuguruye ngo bizoca bica ngaha. Hari gusanga ibyo bikeneye urufunguruzo ruri specific. Nari nzi vraiment ko niko ndavugana n'abantu. Rero kubaje tama responsabilité biradutuma duhusha tudasika muri bya bindi Imana iduhamagarira mu bwambere imeze neza. Icyo kintu urumva ni kubera indongozi za politike. Mwari mubizi ko marire ibi bintu bimeze nabi, ko hari abandi bantu bariko barashika mu byabo. Mwari mubizi ko ikena ry'igitoro hari abandi bashobora kuba bariko babigiriramwo neza. Mwari mubizi yuko uriya krize ziba yo mpameni yewe, uriya makrize amwamwe hari igihe aba ariko ararondera abahizi bitwa ba Dawidi. Uriya krize ya Goliyati ije yari igomba ko umuhizi yitwa Dawidi asokoroka. Mpameni yewe, erega si misi yose bidusaba kuguma twinyegeje ngo ni kubera ibibazo biri imbere yacu. Ni ubwo biri imbere birindiriye abahizi ngo mpame. Nicyo gituma Gideyoni Imana imusanga yinyegeje atabwirizwa kwinyegeza. Motife ngo abamidiyani, motife ngo umuryango, motife ngo ibibazo urabibona, nicyo gituma ninyegeje. Imana kiramusanga ngo Gideyo uraho gukora iki? Ndakuravye sindakubona winyegeje, ndakubona ari wowe umucunguzi w'amabara. Nicyo gituma abandi bariko baraganya ugomba kwinyegeza ukamenya ngo mbega n'igihe cyo kwinyegeza cyari cyo gusokoroka. N'ababyeyi banje n'ababyeyi bavutse batankunda ndetse bari bantaye mu ishamba. None ibyo byabaye byari nkivuka, none ubusa imyaka ingana 35, none 35 uracidoga ku bintu wavukiye mu kanyabwira Imana. None usaza ucidoga ukuyeko nzanye page yindi yitwa Dawidi. Meseza ubuzima ni bwama budupresent ibintu byoroshe kanatsinda. Binaco gituma Imana yarekeye bajya abantu aya mahanga yitwa Abisirayeli kugira ngo iformeje muri twebwe ubuhizi maze twegukira ibyacu by force by power. Yenda bateri ngo Imana yabikoze. Igihe nkizwa ababyeyi bacu bagira fete ati haleluya umwana wacu arakijijwe, ahubwo bacu bahitana ubuhiri, bacu bahitana n'ibintu byo kunkubita forfe. Bimaze kurengana batazi ntahe birabasha ikambandanye maze guhagarara mu gakiza. Buriya ngeze ndiko ndiga sinigeze ndakwiga muri universite kubera hari umuntu amahera yafise kuri konti, ahubwo narumvise ko mbwirizwa kuja kwiga. Numva ijambo ry'Imana ndiyandikisha ntafise na rumwe, kandi iyo universite narayize. Ariko nda paraphrase hageze kugira mariage sidababesha nukuri nta mahera kuri konti yari ahari. Mugabo ndagenda sindababarira ngo muce mwiga erede by'Imana ntibakopya. Kristo bumva nabi ngo pastor ngo yatubariye ngo hewe ngo naragiye muri taxi ndurira tamahera ngo hama ngo umutaximen ngo azarambwira ngo nturiha ugacuyurira bazokukubita. Ibigana ni nayo rero Farao yagize Abisirayeli bajabutse ikiyaga avuga ati ibintu byo kujabuka reka tujabuke. Yiganye aherayo atajambo wabwiwe tekereza umahamuko wahora. Mariage ninyegeza numva icyiyumviro cy'Imana, hama icyo cyiyumviro ndagikora
mbona umugisha w'amafaranga nari nkeneye, kandi arasenga brema Mana ndakwinginze abona kandi ibyo reka tubyemeranye kujya biri kuvuga ngo kuboko utanga uzokwama kuri navuga ati Mana ndakeneye uzongire neza umpeza ngize. Ego urashobora gukoresha abandi hirya no hino ukabakoresha, amen, mugabo kandi Mana hamwe na je byohera kuri jewe kugira ngo singume senga ndaba mu mifuko y'abantu. Hari abantu basenga bakarikiye neza, ndiko ndamuraba Papa Fabrice ngaha ni cravate akameme nawe niyonterera venti, ugasenga mugukanuye uri ugacuraba imifuko y'abantu, ujya kura he ujyazanye umudugu y'uwo navuga ati Mana sinkeneye. Hari rero n'abantu baca bakiriya n'amaprofesa atariyo, mbonye iki akakubwira kugira ngo nyine abanza gushemuka amashu hamuca ukorayo. Nasenga Mana uzonyugururira umugisha abandi banze bashirako, ariko atakintu na kimwe narinda kurinda kuraba Imana irabikora. Aha niko nanga kwinjira mu detail kuko mfise byinshi byo kuvuga. Igitangaje mu nyuma yo muri ko murayimba Imana yakandi karyo mwese nkabona mwasibiye hariya mu kirere. Aha yababizi negereye ngitangura baba amasanga ntaratangura kuririmba indirimbo Imana narumvise incanira iri kirambwira hari ibintu naguhaye utari kuratanga. Ibyo byose wivugisha ubutumwa ukaguma muri kurasengera abantu, muri kurakira abantu, hari ubundi butunzi nagushizemo. Ndabiro umuntu akwegereye ati buriya ibyo uzi si ibyo uzi gusa, ibyo uzi si iby'amashine wandikira ko ku kazi gusa, hariho n'ibindi binyegeje bikeneye kunyegurwa kuko wegereye Imana. Amen, imeze neza. Wewe ntuzi gutwara imodoka gusa wa mushoferi, hariho n'ibindi bintu bihari. Imana iranshanira ndisamaza imyaka ine nisamaza, shambwira ati rero ngira ndakwereke utabitanze ndabiha abandi. Mbona yatanguye kubitanga zimwe mu ndirimbo nandize, umva umuntu arasohoye indirimbo ni message presque imwe 90%, gaca numva umengo ni 10. Mugarembira ntangura ndabaza amakuru y'abanyitanga imbere, sanga n'ibintu bizimye. Ibi by'indirimbo mugomba mutubwira ngo tubarungikire kuri YouTube, ngo ndungikira kuri WhatsApp, ngo ndungikira kuri Bluetooth, bijya bintu birazimvye, muzore munihuta guca imanza. Amen. Ndavuga ati none Mana ko numva ngomba gusohora, none bizoca bigenda gute, uburyo buzobahe abaproducteur abo nashaka bari mu Rwanda, none kujayo itike sejour byose nizo ndirimbo, none bigenda gute Mana? Numva Imana iramaye iciyumviro, genda gusa utangure kuririmba muri eglise, utangure kuvuga indirimbo imwe mugiye gusohora. Turayiririmba umunsi umwe ndirimba, Imana igira ubuntu, ubwiza bw'Imana buratera, kirutse irahagarara bisa nk'uko ihagaze kubera ubwiza bw'Imana. Sinamenye umuntu yanyasemika wavuze ngo ni indirimbo yiwawe mugomba kuyisohora neza cyane. Ndemeye ayo kubera ari mu Rwanda tangura kwemera mu madovize. Ndemeye ayo wundi ndemeye ayo atababwirije fundraising, amahera baratanguye kuboneka. Icyo cyabaye nk'igikona kijo mwanya mu nyuma ingene byaje. Imana ntiyarindiriye ngo uburyo ndaburongo, yabanje ko ntera intambwe imwe hama Imana iciherekeza. Nta na rimwe abantu Imana ihamagara kumbure ku musozi w'ibyo ubutunzi urudandazwa, nta na rimwe. Hari abantu bamara imyidogo, urabona muri kino gihugu cacu ngo utari mu mugambwe, ngo udafise uwawe hajya bantu Imana icabona cyo kubishingira intahe. Ahantu hose urafise uwawe. Shaka ureke gukoma ayo mashuri ashikane, nari gutego ahantu hose urafise uwiwawe. Imana iri umunsi umwe n'ubimaye icyiyumviro tora ibyo bintu nzi gukora.
genda ubiterera na hama wirihorera. Umunsi umwe nza numva baranterefonye, inaka ni societe murakora ibi nibi, ego ndabikora. Sabo nimuze murabe appel d'offre iri ngaha, ibintu biba bitanguye kugenda uko oyo, ariko nta muntu yari yabanje kumvugira ngo ngaha hari ahantu zo bukeneye umuntu, ariko hari ahantu hasanzwe hariho umuntu ataboneka, ariyo Mana ijana nawe. Your destiny ntihagaze ku bandi, ihagaze ku Mana na wewe. Ndagisubiyemo, ihagaze ko wemeye kujana n'Imana hamukayigwanira. Ndabasabe gatoyi, nuvume ngo novuga Bibiliya yose, ndabasabe gatoyi turabe iyo uri kurasoma Abrahamu, iyo uri kurasoma Mose, iyo uri kurasoma ba Gideyoni, iyo uri kurasoma ba Elisa, ba Yosefu, ba Yefuta, ba Dawidi, n'ikihe kintu ubona? Ni bandi Imana yakoresheje bashoboye bafise byose? Nta n'umwe. Mugana abantu bemeye baremera baravuga ngo kwijwi ryasohotse turagiye nubwo tutarabibona. Ndabereka to igituma, ndabereka ko n'Imana itemera ama excuse. Murazi umunsi Imana igendera Mose ikambwira ngo niwe natoye gucungura abantu bawe. Aravuga ngo jewe ndabegeya ngo nibihereye n'uyu munsi. Ndatangara, mwumvirize neza. Mose ahejeje kuvuga ngo ndabegeya sindi kuvuga. Ni Imana El Shaddai ntiyakivuga ngo ndakurambitse kikiganza kira ukubegeya kwawe. Yamubwiye ngo uko nyene genda niwe natoye. Ntiyabikuyeho. Pour dire que faiblesse présente Imana isanzwe inayizi, kandi yagombye kwigumaho kugira wibuke kufisa Imana wewe atari we Mana. Ibyo byose ama excuse wozana isanzwe ibizi, nicyo gituma yitwa Imana, nicyo gituma iri hejuru y'ibindi bintu byose, nicyo gituma umunsi umwe wewe yaragwaye arazana nayibwira Mana nkiza era ibimuga byamugurutse, era abapfuye bazutse, Mana ibyo nakoze, ariko jera ibi byago byama biri kuri je. Imana nayo ncumbwira ngo biriza ngo nawe ndabikijije, ubuntu bwanje buraguhagije. Iri fasa abantu batamenya, umuntu wese arafise ahantu kanaka abegeya, arafise ahantu kanaka, ariko ibyo ntubihagarareko. Imana igomba kuhagarara kuri bijya yavuze ko ushoboye, kuri bijya yavuze ko ushoboye gukora, kuri bijya yavuze ko uzoshikako. Ibyo niwabishira ku mutima izohagurukana nawe. Nimba yahagurukanye n'abanyamibembe izohagurukana nawe mu izina rya Yesu. Nimba yakoresheje bajya nawe bizobakoresha. Nta rimwe muri famille twogenda kugira gusasuma y'uno munsi. Abantu bakuriye muri famille zimeze neza, bamwe ibintu byaracurike. Hari verse iteye ubwoba, Imigani 22 umurongo wa 2. Imigani 22 umurongo wa 2 bavuga ngo umutunzi n'umworo barahura, uhoraho niwe yabaremye. Enda ibereke no kuvuga ko sorry yemera nta n'umwe aba responsable y'amatanguriro ye. Twese twisanze twavutse, wavukiye muri klinike, wavukiye mu ishamba, wavukiye mu gitenge, wavukiye wisanze uko nyene. N'iri jambo bavuze umukene n'umworo, icyo basangiye ni Imana. Hama rero ninde mutunzi muri mwe? Urabibona nawe kubera sobetse ibibazo afise cy'uburwayi. Umuntu afise inda nini umubose. Icya kabiri, umuntu yambaye ikoti
ngo ni umupatiri. Umuntu afise imodoka ninde yakubeje? Reka nibanarire uyu mutunzi mama n'uyu mwo amatanguriro yabo bose ni Imana yashize. Muri abana bihagaze izi ntanguriro ijini nta kibazo na kimwe. Uyashobora gutangura atunze ejo akaba akenye. Uyu nawe yatanguye akenye kuko yamenye kugwanira ibyiwe, amaherezo yiwe akaba ari umutunzi. Nk'uko uyu yatanguye akenye ashobora kubandanya akenye, na wa mutunzi yari atunze ashobora kubandanya atunze. Ikibazo s'amatanguriro, ikibazo ni ingene bazokwitwara, ni ingene bazokwifata, ni ingene bazogwanira ibyabo umunsi umwe bakisanga bari mu bibanza batavukiye. Ngira ngenda uti uri responsable y'ubuzima bw'iwawe mwe n'Imana. Urumva mukozi w'Imana, jewe hageje ndafise ingabire, jewe mvuze ubutumwa bwiza abantu barafashwa cyane. Muga ikibazo mfise pasiteri wanje ntambona, aratora abandi bakavuga uburevi imbere, mugabo jewe ntambona ingabire mfise yanje niwe njyamiye. Bajya kugira Imana bapendwa basikirizaje kuko munanisikiriza akuzuye. Haba si ibyo gusa, wewe genda kwanira ibyawe mu kuba maso, mu kuboroka, winyegeze. Bibiliya imbwira ikintu muri Matayo 6, nimumere nka za njyajya zigenda mu mayira abiri zivuga gusa. Wewe genda mu mpisho, haba mu mpisho hari umuntu muhurirayo nawe aba mu mpisho. Uwo rero uba mu bwigomeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. Uyo rero ari mu mpisho, iyo ijambo rimwe gusa Mana niryo rizanye, ni ukuvuga ko wakoze, wagize neza Mana. Hamwe na gusenga waneze ugutwi, wumvise gusenga kwanje maze uranyishura. Nagusengeye mu misho nawe nk'Imana unyishurira habona mu maso ya benshi. Iyo tumusengeye mu misho, afere ntiherera mu misho, afere iherera ku mugaragaro. Nicyo gituma Dawidi abanza guteba yivugiriza yicurarangira, nta afere yo kurwana no gusitana n'abantu. Ntibantoye, ntibashize imbere, ntibampaye mikoro, ntibagize. Rwana n'Imana wineshe. Yakobo nta n'umwe bari kumwe, nta n'umwe. Ibyo arafise yabonye ko bifise akarimbi, ariko aravuga ngo enough is enough, ndagomba tunigane. Afata umumarayika ngo baranigana. Ubwira buke umumarayika araha mwumve tabo Imana kuburyo iyo batubwiye amabese bamureka gupfa kuyasoma uko ariko kose, ngo baranigana. Bubwira buke yambwiye mpezagira, aramubwira ngo ndekura urakeye nigiye. Aramurahira ati ibyo kukurekura, ibyo kukubona je m'en fiche wa faire nta ndiko ndumva, utampezagiye sindakurekura. Umviriza gushikaho amuvuna umutsi wo kwitaka. Murabyo bibiri aba bashatse kutwereka iki? No mu muhemu turanigana, no mu muhemu turarekama ibyacu, no mu muhemu turagwanira ibyacu. Kubuto mubisanga by'empezagira yari kuvuga ngo ndaguhezagiye birabaye witwa Isirayeli, mais pourquoi il dit détail? Urakeye ndekura no, urekeye ndekura no, kwega umutsi
afise ibitako avunike. Ndego ndi wa Kenya, mugambe wa Kenya naheza giga. Nawe ugacuja ngaha, Imana ibona mu mutima, tutaranavuga iba yamaze kubona ibyo dukeneye. Ego yicarira bose nta kibazo, muga tunigana nayo, we fight, kuko hariho bimwe bifise source yo mu buryo bw'impemu, hariho n'ibindi bifise source iri normal, kumbura rihinduka ry'iwabo, kumbura rihinduka ry'ivyiyumviro, ariko devo hari ibintu bifise source y'impemu mbi. Ivyo nabyo nitubikuzaho amafilosofi iwabo, nitubikuzaho amaverse biblike uzi menshi, nitubikuzaho imyaka umaze ukidije, tubikuzaho kuba maso mu buryo bw'impemu. Nagwaye uburenganzira nyiganzo kwegera ati ibintu vyoroshe kubiraba neza. Ibintu vyoroshe no kubiraba neza, ubanze usuzuma. Ibyo ukunda vyoroshe, ibyo bintu mubanze mubyikabushe wawe. Imana yacu ni uhoraho nyene ingabo, ifise ingabo z'abana bayo ngaha. Inayo ifise ni nyinshi, ariko ico nzi neza, iyo ubaye maso ukaboroga, sindakubesha, swati iraza igakubita bya ntambara. Ndabere urashobora kuba umaze imyaka, pole sana baramutambona, urashobora kuba umaze umwaka, 2, 3, kubera iki rutava, usenga kuko watebanye n'Imana ikakora ikintu, nyimba yagoroheje, nyimba yakoze iki, ugaca usubira ugakubita rimwe, ugaca ubona birakunze. Nta muganga wabonye, mugabo ugazona ufite nica kintu wagumye usaba, kandi ababikitireta ni babandi, mugabo byaranze, wasubira Imana ikagushira mu bushizi bw'amagati, genda kandi wagenda ukabona birakunze. Byabaye byariko bibera ahandi hataboneka, Amen, imeze neza. Bisano byariko birakorekerwa, ninde yombwira babyita gute ibya bikaterpilare bya biduga bibomora, ninde yombwira ikiduga cyabomoye Yeriko kimbarire? Hari so muraso Yeriko yabomowe n'igikorwa kimwe mu cyariko kiraba. Imana ibabariye zunguruka, ikababarira agacerere, nikara agacerere kari normal, kara agacerere kari spirituel. Haleluya, haleluya. Maze babona ngo Yeriko rumanyutse guhera mu matanguriro. Bene data, sois éveillé, kangukira kugwanira destiny yiwawe. Na unda yifise, si umubosi wawe, ifiswe nawe. Bisharire.